Impinduka zihuta mu kanya gato izejeje gukorwa n'umukuru w'igihugu Nyiricyo Varisito Ndayishimiye. Abashikiranganje babiri barakuwe, undi umwe arasubirijwe. Uwasubirijwe n'umushikiranganje Gabi Bugaga garajejwe kumenyesha amakuru ndetse n'ibimenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ritavye Imana kwigenekerezo ya 16 ndamukiza uyu mwaka wa 2026. Mu bashikiranganje basubijwe mu mabanga amenshi barabaye muri leta mu nzego zitandukanye, ndetse kandi hakaba harimwo n'abari baranungiswe guserukira igihugu cy'u Burundi hanze mu makungu. Ndiniteka n'umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibivugwa bigezwe ko muri kano kanya, ndetse kandi bikabiza kugaruka ku mpinduka zejeje gukorwa n'umukuru w'igihugu Nyiricyo Varisito Ndayishimiye. Nimugiye kuva mu mwaka uheze w'2025 kuva muri myandagaro aribwo abashikiranganje bagenywe mu mabanga. Abashikiranganje batandukanye baraganywe ico gihe. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka niho hagaragaye impinduka zidasanzwe mu bushikiranganje butandukanye, aho hakuwe umushikiranganje Artemone Katihabwa agasubirizwa. Kuri ubu rero impinduka zirabandanya. Mbere tukabutsa ko mu nkuru twabagajeje ko twababwiye ko hari n'amakuru yavuga ko Gabi Bugaga nawe yari agiye gukurwa mu mabanga mu kwezi kwa nzero uyu mwaka wa 2025 gusa. Reverano Nikuriyo umunyamabanga mukuru umuganga uri ku butegetsi se we muri politike akanana. Kuri ubu rero Gabi Bugaga yishwe kugenekerezo wa 16 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 ahejeje gusubirirwa. Ubushikiranganje bwe buhawe Everine Butoyi. Turaza kugaruka ku bandi benshi batandukanye jeje kugenwa mabanga mu mwanya uheze n'umukuru w'igihugu Nyiricyo Varisito Ndayishimiye, nkuko itangazo ribagena rejeje kuvugirwa kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Ubushikiranganje bujejwe inyubako bwahinduriwe umushikiranganje ku nshuro igira kabiri. Ibi bikaba navyo bibaye kuva muri myandagaro umwaka wa 2025. Kuva kuri uyu munsi Ndayishimiye ashize ko umushikiranganje musha, nawe turaza kubigarukako. Nimugiye kandi umushikiranganje yari yaratangiranye na leta ya Varisito Ndayishimiye kuva mu mwaka wa 2021 murantunge niba nihenze neza, yari umushikiranganje w'amagara y'abantu. Ridwine Baradahana nawe yakuwe muri ayo mabanga mu gihe kandi habayeho igikorwa cyo gusubiriza Gabi Bugaga aherutse gushengera. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza no Muhuza TV ndabahaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, nitangazo ryihuta cyane raba abene gihugu bose bo Burundi. Impamvu tugise itangazo ryihuta no kugira ngo hatazogira ushaka kwitura umushikiranganje akandikira wakuwe mu mabanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye rero ajeje kugena abashikiranganje batatu bashasha nkuko bejeje gushikirizwa kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Muti bimeze gute? Ndayishimiye ajeje kwinjiza abashikiranganje bashasha batatu. Uwa mbere ni Ambasaderi Everine Butoyi. Uyu yarari guserukira igihugu cy'u Burundi i Lusaka muri Zambia. Uyu niyo yajeje kugenwa mu mabanga y'ubushikiranganje yo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Everine Butoyi akabasubiriye umuhisi umushikiranganje Gabi Bugaga yishwa gandaguwe n'ubutegetsi nkuko benshi babivuga, akabashinguranywe iteka uyu munsi ku igenekerezo ya 28 ndamukiza uyu mwaka wa 2026. Everine Butoyi ahawe ubushikiranganje. Abakunzi binda baramaze kumanyura kagasata babona ko karimwe gatubutse, bakajana ahandi bizoborohera kugena ukongera iminwe yabo ironka icirya n'imifuko yabo ironka amafaranga kugira ngo bashikire yamona kazoza y'u Burundi bwifashe. Uwundi akuwe ni Dr Fideli Nkezabahizi Murantunge. Uyu niwe yinjiye mu mabanga. Dr Fideli Nkezabahizi nawe bikabivuga ko abarizwa mu gisata c'ubuganga. Uyu aganywe ku umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida, akabasubiriye Dr Ridwine Baradahana yari mu ayo mabanga guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 igihe yasubirira Dr Tadendi Kumana. Umushikiranganje Fideli aje gutwara ubushikiranganje bw'idogerwa cyane n'abene gihugu. Sinzi ko azokwandika amateka abarundi bazomwibukirako, gusa benshi baribuka impfu zigenda ziragaragara ku bitaro bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu, aho ku mavuriro usanga abaganga batita ko abagwayi, mu gihe kandi binavuga ko muri iki gisata c'ubuvuzi ngaha mu gihugu cy'u Burundi abaganga benshi bagiye baratabakomoka kubera imishara mike. Bamwe bati bimwe mu vyo tore ni nyishu cyane, harimwo
ibijanye n'agashara k'abaganga ku ingene ko kwisununura mu gihe kandi benshi banamwiteze ko uyu yogira ico ahinduye ku nyifato z'abaganga nga mu gihugu cy'u Burundi. Ugira gatatu ni Engineer Egide Nijimbere, uyu aganywe kuba umushikiranganje w'inyubako, uburare rusangi, gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ibikoresho. Uyu yasubiriye umushikiranganje Damien Niyonkuru yari amaze amezi 3 gusa yinjiye muri ayo mabanga. Ubushikiranganje benshi bakeka ko bugwaye nk'imbaragasa n'ibihere kuko na Claude Nzobaneza yeruka kubwirukanwamwo amaze amezi arenga 5. Ni mu gihe kandi ubushikiranganje ngo twabivuze mu kwezi kwa Nzeri uyu mwaka President Evariste Ndayishimiye yarakuye abandi bashikiranganje batandukanye. Mu bashikiranganje yakuye ico gihe harimwo umushikiranganje w'inyubako ico gihe ndetse n'ubutungane. Umushikiranganje w'inyubako wakuwe ico gihe muri Nzero uyu mwaka w'2026 yari Claude Nzobaneza. Uyu nawe yari yarashizwe muri ayo mabanga kuva mu kwezi kwa Myandagaro umwaka uheze w'2040 igihe President Evariste Ndayishimiye yagena leta nsha irongowe na Nestor na Murantunge, leta nsha irongowe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye. Izi mpinduka rero ziriko ziragaragara muri ubushikiranganje bikavuga ko zose zoba ziriko ziraturuka ku nyinyurana ridasanzwe riri hagati y'abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari vya bindi ngo uguhindura abategetsi vyoba ari vyo bigiye gufasha President Evariste Ndayishimiye kwigarurira kimwe mu cizere abene gihugu canke se abarundi bari baramutakarije muri iyi myaka 7 ya mbere atwaye igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazomwizigire mu kiringo kiza cy'umwaka w'2027. Nubwo muri CNDD-FDD ibintu bitoroshe ariko President Evariste Ndayishimiye agareka arakora uko ashoboye kose kugira ngo abene gihugu bamubone ko umwizero wabo mu gihe iyoba kugira ngo mu mwaka uza w'2027 umugambwe CNDD-FDD azoserukira nkuko vyatangajwe n'ikoraniro kaminuza ryawo bose bazobe bameze neza. Mutero kubera ikinyuma y'urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga ipereza ryakuragije ubutumwa budasa n'ubwa leta. Tukabibutsa ko umuhisi umushikiranganje Gabi Bugaga n'ubona ajeje gusubirizwa Everine Buto yaserukira igihugu cy'u Burundi Zambia muri Rusaka yashinguranwe iteka kuri uyu munsi. Benshi baribaza vyinshi. Inyuma y'urupfu rw'umushikiranganje Bugaga, leta y'u Burundi yatangaje ko umushikiranganje wayo yishwe n'isanganya ry'imodoka. Yamara aya makuru ya leta nta cizere yagiriwe n'abarundi. Mu butegetsi ngo barabona ko bitaza koroha kumvisha abarundi ingene umushikiranganje wabo yishwe n'isanganya. Biriye bazo twibaza ngo nabo baravyibaza bakabona ko bihava bikwega induru nyinshi mu gihugu. Ubutegetsi nabwo bwarabona ko bitari koroha gusigura ingene umushikiranganje yari wenyene muri rya shamba mu gicucu canke ingene imodoka yahombaganye bikomeye kandi atacuma kiboneka yasekuye mu bigazi n'ibindi. Nkuko busanzwe bubikora, ubutegetsi bwaciye bwiyegereza imbuga nkoranyambaga zikorera ipereza kugira ngo busuke mu mabisi mu gihe abarundi bazoba bariko baratamarirwa ku bibazo injojo bitumvikana kuri rurya rupfu rwiwe. Niho rero haboneka inyandiko nyinshi ku mbuga hwaniro zegukira abakozi biperereza zivuga ibindi bintu vyo kwerekana ko umushikiranganje Bugaga yishwe n'isanganya ngo kuko arakunda inzoga, arakunda abakobwa n'imboregwa n'umusambanyi n'ibindi vyinshi bitandukanye. Uyu mukenyuro w'abasendede-FDD ngo bawukoze urimo ubujuju bwinshi. Gahane maperereza yiyubashe mu gihe bashaka guhishira icanka kirya bakora ibishoboka ku buryo iperereza naryo ritangaza ibihuriranye neza n'ivyatangajwe na leta. Iperereza rikirinda gushiramwe yandi makuru mashasha yohava atesha agaciro ivyatangajwe na leta. Ngiperereza ryanya kuntunga ntaho ritane n'imboregwa canke abamaraya kuko naryo ntirigira isoni na nkeyi nkabo nyene. None basi Nyambo mushikiranganje yari yaborewe akaborerwe niko katumye aheza kwicwa n'isanganya gaca abikura ufunguruzo mu imodoka mwisakoshi. Ngo Nyambo mushikiranganje yarasambanye, ese ubusambanyi nibwo bwatumye Bugaga agirira isanganya indani mu modoka ariko amaraso ntiyajojotera mu modoka ahubwo aja kujojotera kure y'imodoka iruhande y'ikigazi. Ngo mbega hagati y'ubusambanyi n'akaboregwe ni ikihe catumye imodoka ya Bugaga igira isanganya ariko ikaguma iparitse neza ntihanaboneke amapine yaciye iriko iragira isanganya. Ngo muranyumvira ingene iryo perereza ngari potopoto.
Nkuko bitangazwa n'abaharanira agateka kazina muntu ngo naho ubutegetsi bwafunafunye burarementanya bwataye umwanya w'ubusa. Abarundi baratawe ko mushikiranganje wabo yishwe bugagangwa kandi akaba yishwe n'inzego zicungera umukuru w'igihugu nkuko Pacifique Ninahazwe yabitangaje mu kiganiro cyaremeshejwe n'ishiramwe Fokode ku munsi w'Imana uheze, akaba ari kwigenekerezo ya 26 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ngo wategetse igandagurwa ry'uyu mushikiranganje Gabi Bugaga yasubiriwe na Everine Butoyi ngo nushaka kwigarura isoko zitangwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni. Umutegetsi ashaka kubeshuza ibi ngarahamagara Pacifique Ninahazwe kandi nawe iciyumviro ciwe kizohabwa ikaze. Umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gabi Bugaga ntiyagize isanganya nkuko vyabeshwe ngahubwo yaragandagwe nkuko abenshi mu baharanira agateka kazina muntu babitangaza mu mashirahamwe yabo. Sivyo gusa kandi tuza kugaruka ko muri ano makuru kuko hari n'ibindi byinshi biriko biratangazwa hirya no hino mu gihugu. Hari idosiye twigeze kubageza ko yavuze ku bunyonyezi bwagiye burakorwa na bamwe mu bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'ubunyonyezi bw'ibibera mu kigega mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko twagiye turabibageza ko ubwo bunyonyezi n'ubunyonyezi bwavugwa ku mafaranga arenga gato imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika yo barashatswe kunyuruzwa n'igisata cipe yo barashatswe kunyuruzwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, ndetse kandi akaba harimwo n'umukenyero kuzana abakozi bivuga ko ari abishira hamwe rya leta. Reka tubigaruke ko gato. Hari inkuru twabagajeje ko tubereka ukuntu Donatien na Bienveni baciye bategura isoko itangwa gushasha baca bayaka societe tunisienne yari yayitsindiye. Reka tubandanye n'ukuntu bateguye kuzozishikako. Nkuko tubivuga mu nkuru twabagajeje ko imbere twagarutse ku bintu byinshi bitandukanye harimwo ivyuko mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta hari byinshi vyagiye biraba. Gusa imbere ko tubageza ko ivyi inkuru y'uno munsi reka tubanze tubageze ko intandaro ya vyose. Nkuko twabigarutse ko na amatohoza yari yashizwe habona, aho hari hashizwe habona amatohoza yakozwe ajanye n'amanyanga yari karakorwa n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta, ivyari bishobokaga gutuma amafaranga ashika miliyoni 30 mu madolari y'abanyamerika agenda akazi mayongo canke nakore ico agenewe. Icambere nuko ayo manyanga yari karakorwa hagati ya Societe Media Box turongowe na Donatien Ndayishimiye ari nabarongoye ikinyamakuru kiriho cegera iperereza ry'u Burundi be nubwo bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Namanyanga yateguye ku rugero ruteye ubwoba muri logiciel yitwa CGFB Burundi mu mugambi Pafene wa Banque Mondiale. Imbere yo gushika kure twabagajeje ko kugira benshi batahure ano manyanga twabanje kubashikiriza mu ncama ko kuna amalogiciel akora aho mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta no kuntu Donatien Ndayishimiye asa n'uwigaruriye ubwo bushikiranganje, aho kenshi yamakuru ibishoboka vyose n'inguvu zose kugira abari we ahabwa amasoko yose mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Muri ubwo bushikiranganje twabwiye ko hari logiciel yitwa CGF Système Intégré de Gestion des Finances yishira hamwe Assist. Iyo logiciel hari kuva mu mwaka wa 2010 bigasigura ko ihamaze imyaka ishika 16. Niyo ikoreshwa no mu gukurikirana amafaranga leta izokoresha harimo amafaranga ahembwa abakozi bose ba leta. Twabutsa kandi ko Societe Assist irongowe n'uwitwa MD Bwimba asanzwe ari umunyamahanga, ariko mu masezerano bari bafitaniye na leta yaraheraniye iyo societe amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Mu mwaka wa 2023 niho benshi bavuga ko leta yatanguza neza umugambi wa PTBA Plan de Travail et Budget Annuel muco bise budget programme kugira haba umuco mu gukurikirana neza amafaranga yose akoreshwa mu kigega ca leta hari mwaca mu kigo Oberi kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi. Kugira ngo rero uwo mugambi kunde byari byateguye ko bikorwa na Societe Assist kugira bongeremwo canke se binjize muri CGF uwo murongo w'ivya PTBA ku mafaranga y'amarundi angana n'umuriyaridi 1. Ariko rero ico gihe Assist yaciye isaba ubwo bushikiranganje ko bubanza kubariha rya deni ry'imiliyaridi 2 bwari bafitiye. Aho rero hari ku ntwaro y'umushikiranganje Udase Niyonzima uwo nawe ntigeze ashaka ko logiciel ya Assist bandanye ikora kuko yacerekana amafaranga ashika imiliyaridi 32 yaheruka kunyuruzwa muri Oberi, ayakaba yari yaranyurujwe Udase Niyonzima kirongoye Oberi. Aho rero Udase amaze kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta ngo yakoze ibishoboka vyose kugira ngo bakorane na Donatien mu vyo logiciel baca bategura kwigiza inyuma wa munyamahanga MD Bwimba.
ivyo rero ntivyoroheye Meddy Bwimba kuko yahaciye haduka ico twokwita intambara hagati yawe na Donatien yashaka ko ari we aca ahabwa iyo soko y'ivya PTBA mu kuvuga bimwe bitegura budget programme y'umwaka. Ico gihe rero mu mwaka wa 2023 Meddy Bwimba ntigeze yoroga kuko haciye yatangura gutegurwa umugambi wo kumwaka ubuzima kugira ngo bigarurire ya logiciel. Niho Donatien yakoranye n'umukozi w'iperereza Audifax Niyonzi Micoge yaramutswe igisata c'ubutunzi mu iperereza ubakaba yarahinduwe bafata Meddy Bwimba kwigenekerezo 16 ruhesha umwaka wa 2023 ajanwa gupfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza mu buryo buteye ubwoba, ndetse kandi ico gihe naho yoba yaranatabarijwe. Nemugiye kandi twabandanije tubabwira ko igihe Donatien na kakagwi kiyo bapfungishe Meddy Bwimba tuvyite ko yari insinzi idasanzwe ya Donatien na media box yiwe. Meddy yafashwe kwigenekerezo 16 ruhesha umwaka wa 2023 atwagwa mu iperereza. Inyuma ya Donatien yarajeje gutsinda kuko societe yiwe media box ariyo yaciye habwa ya soko ijanye na PTBA ku mafaranga y'amarundi miliyari 2. Aha igitangaje nuko na Sisti yoyo yari kubikora ku mureri dumwe gusa, ariko Media Box kaja guhabwa miliyari 2. Aha abatari bake baca batahura rero ko vyose vyava muri bwa bucuti bwa Donatien na Audace Niyonzima yahoze aramutswa ubwo ubushikiranganje. Saho vyagarukiye gusa kuko vyaciye bibaho ndetse bigenda gutyo. Sivyo gusa, inyuma yaho bigaragariye ko muri leta hari umugambi wo gushira logiciel yitwa CGFPB izofasha gukurikirana amafaranga leta ikoresha muri no ntunganye nshasha nkuko twabigarutse ko tubibabwira bwa mbere. Leta yaronse ifashanya ingana n'imiliyoni 30 mu madolari y'abanyamerika rero mu vyizofasha harimo gushiraho iyo logiciel. Imfashanyo yatanzwe na Banque Mondiale biciye mu mugambi PAFEN, projet d'appui ou fondation de l'économie numérique, mu mwaka wa 2025 nibwo habihiganwa ry'iryo soko ku mashiramwe bishoboye. Icambere cyo kumenya nuko isoko yari yatsindishira hamwe ry'abanyamahanga ariko bararyatse iyo soko, hariko hakogwa amanyanga kugira ngo ihabwe Media Box. Mutero kubera ki societe y'abanyamahanga yaswe ino soko, ingaruka mbi z'ibintu zishobora kuba iza ku gihugu navyo twaba dusubiye inyuma gato twibutse ko ayo logiciel ya CGF, iyo logiciel ya CGF isanzwe iri mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta aho yafasha guhemba abakozi bose igacikorana n'indi logiciel yitwa LH yo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta twigeze no kuvuga. Mu nyuma haciye yongera ko rero ya logiciel ya PTBA ya Media Box mu bijanye na budget programme, no kuvuga amafaranga leta ibizokoresha ku mwaka mu kiringo c'umwaka. Ivyo vyarahavuye rero ari navyo tugira tubandanye kubabwira ingene vyagenze. Mu bihe vyaheze twaberetse ukuntu Donatien na Bienvenue baciye bategura ko isoko itangwa gushasha baca bayaka ya societe tunisienne yari yayitsindiye. Tubanye rero n'ukuntu bateguye kuzobishikako. Donatien yaciye akora ibishoboka vyose kugira ngo aronke umuntu wiwe ashigwa mu buyobozi bukuru bw'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kugira ngo azomufashe gushikira ya soko, kandi yarabishoboye neza. Muti yabikoze gute? Twamaze kubabwira ko iyo soko yabaye ku ntwaro ya Nestor Ntahontuye. Mu nyuma yagiye kuba umushikiranganje wa mbere aca asubirizwa na Dr. Arendi Kumana aramutswe ubushikiranganje bw'uno munsi. Uwo amaze gushikira ubwo muri ubwo bushikiranganje yarabaye impinduka mu bayobozi bakuru bahahora. Ariko reka duhagarare ku vya Media Box kuko nivyo turiko. Aho muri ubwo bushikiranganje haciye yahinduga umuyobozi yahora ajejwe ibijanye n'ubuhinga bwa none, Directeur General en Économie Numérique. Haciye hazanwa mushasha umupfasoni yitwa Engineer Audrey Ndiho. Aha rero cyo kumenya nyamukuru nuko uwo mukenyezi Audrey Ndiho yaje avuye muri ndane muri Media Box aho yahora arongoye igisata c'ivya Starlink. Vyumvikana ko rero umukenyero udasanzwe Donatien Ndayishimiye yarajeje gushika ko mu byo twakwita kwigarurira ubwo bushikiranganje cyane kugira ashikire za miliyoni z'amadolari muri ya soko. Reka tubandanye. Erega ntivyatevye Engineer Audrey Ndiho amaze gushika mu ntebe ya DG Economie Numérique mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta yaciye atabagura bimwe vya ya soko ya CGFP, aca avuga ko iyo soko izosubirwa mu gushasha. Aca yongera kandi gushiraho umugwi mushasha w'iyo projet urimwe abatazi ivyayo. Bica vyumvikana ko ya societe tunisienne yari ihejeje kwirukanwa canke kwakwa isoko burundu. Aho kandi ico kumenyesha nuko hari abandi bakozi bahora bakorera aho mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta bavuye muri Media Box. Icyagiye gutangaza nuko baciye bahabwa amabanga yo kuba ba chef de service mu gihe atanu umwaka bari bahamaze. Aho twavuga nka chef de service développement et suivi des projets informatiques na chef de service politique de la digitalisation.
aha vyumvikana rero ko Donatien abandanya gupanga akarere muri ubwo bushikiranganje. Gushika ubu rero ko isoko yarasubirwamo gushasha, amakete ngazugururwa mu ntango z'ukwezi kwa Rusamo y'umwaka w'ibihumbi 2026, akaba yitezwe ko izocibwa Societe Media Box. Vyumvikana ko rero umwe Audrey Ndiho yazanye kuba deje mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kugira ngo afashe Media Box yaje avamwe gushika ku mugambi wayo bigaruriye za miliyoni z'amadolari zagenewe iyo soko. Mu nyuma azoca yisubirira kandi muri Media Box kuyobora ico gisata nyene nk'uko bisanzwe biri mu makuru yatohojwe. Mbega none koko Media Box irafise ubwo bushobozi bw'iyo logiciel? Inyishu ni oya, nta bushobozi ifise kuko amakuru dusanganywe aremeza ko ari abafundi bo muri Media Box barungitswe muri Maroc kwiga ivyo logiciel. Kubona rero Media Box ata bushobozi ifise bwo gutunganya neza iyo logiciel bishobora kuvyara ibintu bibiri bikuru. Aya mafaranga ashobora kubimfa gusa akaba nkayanyurujwe kuko gusohoka ariko iyo logiciel ntikorwe nk'uko vyiteze. Ngo birashoboka kandi kurangira iyo logiciel idakozwe burundu kuko Banki Mondiale ishobora gusubiza inyuma y'amafaranga bivanye nuko ikiringo umugambi wagenewe kizoba carangiye nk'uko bitegekanijwe ko umugambi urangira ku igenekerezo ya 27 ukwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2028. Kubera iki rero Audrey amaze iminsi atonda muri Media Box? Navyo reka tubigarukeko. Kubera iki yarakagwi hari imigwi ibiri muri ino soko ya logiciel. Uno munsi reka tubandanye gushikiriza ku matoza y'amanyanga ariko akorwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kugira ngo isoko ya logiciel CGFP yahabwe Societe Media Box mu manyanga ateye ubwoba. Twaberetse uko Audrey Ndiho yakuye muri Media Box azanwa kuba deje wa economique numérique mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Uwo rero akaba ari umwe mu mikenyero Donatien yakoresheje kugira ngo bikunda ashikira iryo soko, nyuma yaho hakorewe amanyanga bakayaka societe y'abanyamahanga yari yayitsindiye. Igitangaje nuko kuva aya makuru ashizwa habona muri no misi Audrey Ndiho asigatonda muri Media Box akongera kandi agatonda mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Aha biragoye gutahura ico Audrey yobaje gukora muri Media Box mu gihe vyitwa ko atagikorayo ariko akemera gucerwa mu biro vy'ubwo bushikiranganje. Mbega yobakora habiri? Inyishu iragoye ariko ikigaragara coco nuko biri mu rukurikirana rw'amanyanga yateguwe. Ikindi kintu kidasanzwe kiriko cigaragaza kuri no logiciel nuko ariko hibonekeza imigwi ibiri yiga ibijanye n'iyo logiciel ya CGFP. Ubwa mbere mu kwezi kwa Gitugutu umwaka uheze haragiyeho umugwi wa mbere w'abantu 24 wize ivyo bita DAO ya logiciel nk'uko biri mu mpapuro dufise. Mu nyuma rero baciye basanga uwo mugwi wari bagiye kwiga ico bita specification du logiciel. Ubu haciye hashirwaho uwundi mugwi ugira kabiri urimwo abantu batandukanye na bamwe ba mbere. Uwo mugwi wa kabiri ukaba uriko wiga ico bita specification du logiciel, bisigura ko hazoca haba imigwi ibiri, bamwe bazi uko DAO yubatse n'abandi bazi uko specification du logiciel yubatse. Mutero none vyagenze gute ngo abaza guhiganirwa isoko bahamagagwe kandi hataramenyekana specification du logiciel? Ese bazokora iki? Mu mategeko ubundi ivyo bintu ntibibaho kuko hari kubanza kubaho specification du logiciel hama isoko ikabona kuja ku mugaragaro. Ibintu rero biriko bikogwa kuri no logiciel biteye ubwoba n'ingaruka mbi zishobora kwibonekeza ku gihugu nk'uko twabishikirije ubushize. Muti mbega none umukuru w'igihugu vyoba bimaze kumutera amakenga? Iki ni ikibazo gihambaye umuntu yo kwibaza, ariko ikimaze kugaragara nuko bimaze kwibonekeza ko umugambi ushobora guteba kuja mu ngiro muri cya kiringo cyategekanijwe. Hame banki y'isi igahitamo gusubiza inyuma ayo mafaranga bikarangira uwo mugambi udakozwe. Ivyo vyaba byashikirijwe n'umukuru w'igihugu abona guhaguruka ku igenekerezo ya 5/0 uyu mwaka. Benshi barabonye umukuru w'igihugu ashika giturumbuka mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Bamwe biyumvire ko yaragiye kuraba umushikiranganje mu bijanye n'ivyaheruka gushikiriza kuri FOMI, ngo ntivyari vyo kuko uwo munsi umushikiranganje ntiyari mu gihugu, ahubwo yari yarafashe urugendo rw'akazi hanze y'igihugu. Ahubwo umukuru w'igihugu yashikiye mu biro kwa Permana, aje mu biro kwa assistant acahereza mu biro nimero 608 vyumwe Audrey Ndiho ahamara umwanya bariko baravugana acarasohoka arataha. Amakuru twavuye tumenya nuko umukuru w'igihugu yoba yarabajije Audrey Ndiho aho ivyo umugambi wa Banki Mondiale ugeze. Gushika ha umwe wese yo kwibaza impamvu y'amanyanga kogwa abategetsi bose barorera, harimo n'umushikiranganje Dr. Arendi Kumana. Mbega ntibabona ko Donatien na Media Box yo ngo bashobora guta igihugu mu kaga?
Mediabox ramaze guhabwa amasoko atari make ariko nka yose ntiyaheza bimwe ibicira hagati kubera ubushobozi buke, ariko igitangaje nuko amafaranga abandanye gusohoka kandi babona ko Mediabox atavyo yakoze. Bamwe bati mbega umwe muri ayo masoko amaze guhabwa Mediabox bikankana ivya titre foncière bigeze ko Mediabox ariyo yahawe isoko. Ivyo navyo tuzobisanga kandi mu matoza ndi tugiye gushira habona muri runo urukurikirane. Fyonda subscribe canke s'abonner niba utarafyenda kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko byose nimuze gucikanwa Nomuza TV. Imana ibahezagire. Akaba ari ni makuru tugiye kubagaza ko cyane cyane avuga kuri vyinshi vyabaye kuri no munsi ndetse n'ivyabaye mu ndwi ziheze bigaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga ndetse n'ingene ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ibintu vyoba vyahinduye isura. Nomuza TV rero Imana ibahezagire.